muri ivyo vyose bavuga muri iryo kete baranavuga ico bokwita ukudahemba abakozi hageze bagacerwa, bakavuga abakozi bamwe bamwe bashoboye kugenda kubera umwimbu utakiri wose, bakerekana ingene hatabaye gusubiramwo amasezerano y'ico twokwita amakontra avec les assurances maladie muri uno mwaka, bakerekana amafaranga asohoka adasiguwe akaja no ku bantu bokwita abafournisseurs effectifs, bakerekana n'ayandi mahera agenda haciye mu vyo nokwita gutanga amasurfacturation atabaho kuba mu bintu vy'ama approvisionnement, bakerekana ingene hari raporo d'audit yo mu kwezi kw'icumi mu 2022 yasa n'ivuga yuko imbere y'ukwezi kwa kane umwimbu n'ubutunzi vyari bimeze neza ko atanikosa ryabaye. Iyo raporo bakayima ubugenduzi bukuru bwa leta, Inspection Générale de l'État, bakerekana ibintu vyinshi vy'imiduga itakigenda, nk'imiduga 2-3 yanswe gukoreshwa ikiri ngaho, amascanner y'ibitaro 2 atagikoreshwa ari en panne, amagroupe électrogène 2-3 yose atagikora ntakoreshwe, eka bakerekana n'abantu benshi bakomeye baba bakora mu kazi basiba ata mpamvu iboneka, bakerekana amasignature y'amakontra d'indétermination na direction yayo itabifitiye ububasha. Rero n'ibintu vyinshi bavuga muri iryo kete, hama bakanasaba yuko bosubizwamwo nabo ico twokwita bakaba associé à la gestion kugira bashobore no gufasha ivyo bitaro ntibihombe. Rero mu mpera bagasaba n'irekurwa rya muganga Christophe Sahabo kugira nawe ashobore kuza guterera agacumi k'ubumwe.